Chumwa nyamwiza kumirimo umwami wacu Yesu yakoreye igorogota yakoreye umurimo mwiza wo kuducungura none ubu turabana be yaye mu bise by'amaraso yiwe none ubu turabana ubwami bw'Imana Data Yesu nyamwiza. Kaza mwese muri kino kiganiro. Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ano majambo muri no ndirimbo n'amajambo avuga umurimo umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Duhejeje Pasika y'urupfu y'ikibutso cy'urupfu rwa Kristo washeshe amaraso ku musaraba kugira ngo duharigwe ibyaha byacu. Uyo kuko yabambwe agasesa amaraso ku bwacu, ku bw'ayo maraso tugirirwa imbabazi n'Imana, biduhesha kuba abana b'Imana. Ubu unye turi abana b'Imana kubemeye kwihana no guheba ibyaha byabo, kubakijijwe n'ayo maraso ya Kristo. Ubu turi abana b'Imana, turi abo mu bwami bw'ijuru. Ntitucitirirwa abantu, mugabo twitirirwa abana b'Imana, nk'uko ijambo ribivuga muri Yohana ngo abamwakiriye bose ngo yabaha ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo batabyawe n'umubiri cyangwa kwifuza, ariko ngo babyawe n'Imana. Rero umuntu amaze gukizwa rero aba yagiriwe imbabazi ku byaha byiwe. Hanyuma akacyazana n'amajambo nifuza ko dusangira kuri uno munsi. Je ndabashikiriza no majambo nitwa Confiance Byizigiro. Ndi umwe mu bamenye Imana, ndi umwe mu bakijijwe, ndi umwe mu bahariwe, ndi umwe mu bari mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Amajambo dusoma ari mu Baroma igice cya 12. Turasoma kano karongo ka mbere nyine. Ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ikimaze. Icambere, iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kuba umwana w'Imana, iyo umuntu amaze kuba mu bwami bwa Kristo, Kristo niwe wabaye umwami wacu, natwe tukaba tuba abakozi, tukaba abategeko n'abaganzwa n'abarongorwa nawe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ati ngo abarongorwa namwe mu w'Imana nibo bana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Rero ko turi abakozi b'Imana kandi uko twahariwe, ngo nuko bene data, uko twabaye bene data, ngo ndabahanura kubw'imbabazi, kuko twagiriwe imbabazi, nk'uko uwo yemeye agapfa ku musaraba kugira ngo duharigwe. Kubw'izo mbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Harimo amajambo 3. Ibe ibimazi, mutange imibiri yanyu ibe ibimazi. Donc umuntu yogatanze ibimazi by'ibintu n'ibindi, mugabo byose ni iby'Imana. Ariko Imana iravuga icyo twahawe tuganza twebwe cyane n'umubiri wacu. Avuga ati rero mutange imibiri yanyu ibe ibimazi. Donc ikimazi dutanga kibe imibiri yacu. Ngo dutange imibiri yacu ibe ibimazi bizima vyera. Bizima ni jambo rivuga kuba muzima, apana wapfuye mugabo muzima. Urabyumva? Bizima vyera. Iyo umuntu ari umunyabyaha agereranywa n'uwapfuye,
mugabo iyo umuntu agororokera Imana aharwa kuba muzima, kuko umwanya wose ukirimo mpwemu w'Imana uba uri muzima, uba ufise ubugingo. Ngo nuko rero mutange imibiri yanyu bibimaze bizima vyera bisigura gute? Vyejejwe. Ukwezwa rero niryo jambo nyamukuru ngomba kujako. Kwijambo dusanga mu Baroma nyene igice ca 6 ku murongo wa 19, ngo mbivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu. Abantu mu buryo bw'umubiri, ku mubiri wacu ni umubiri w'intege nke, ni umubiri usonza, ni umubiri wifuza, ni umubiri ukenera ibi na biriya, ni umubiri uruha, imibiri yacu ni nyentege nke. Ngo rero ngo mbivuze nk'imvugo y'abantu kubw'intege nke z'imibiri yanyu. Abyumva? Ngo nk'uko mwaha imibiri yanyu ibiteye isoni n'umugararizo, kuba abagurano bavyo bigatuma muba abagarariji, abe ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu kuba abagurano bako, kugira ngo mwezwe. Kugira ngo twezwe rero nuko imibiri yacu tuyikoresha ivy'ukugororoka. Ijambo ry'Imana riravuga gute rero? Nk'uko kera mukira abagurano bise, mukira abaganzwe ab'ubwami bw'isi, mwagendera mu biteye isoni n'umugararizo. Ibiteye isoni ni ibintu nyene biteye isoni, ibintu byo genda muhenye, ibintu byo busambanyi, ibintu by'ubusuma, ibintu bya byose. Ngo n'umugararizo, umugararizo ni ugucumura, ni ibicumuro nk'ubwicanyi, gutera akavuyo, urumva kugarariza, kutubaha, kutumvira, kwiganza, uravyumva, kwirongora n'ibindi byose. Ngo mukaba abagurano bavyo bigatuma muba abagarariji, donc bigatuma muba abanyavyaha. Kumwe mwakunda kuja mu mabwate, kuja mu kaboregwe, gukunda ibi na biriya, kwifuza iby'amafaranga, kuja mu busuma, kugenda mukaba abagurano b'ivyaha kubw'ivyifuzo by'imibiri yanyu. Imibiri yanyu mukayiha ivyifuzo, umubiri ukaganzwa n'ivyifuzo, mukemera mukaganzwa n'umubiri, mugakora ivy'ivyifuzo byanyu bigomba. Wagomba gusambana ukaca ugenda gusambana, wagomba kuja mu kwifuza ibintu ukagenda ukiba, wakwifuza ibintu nabiriya anya. Bavyumva? Ngo nk'uko kare rero mwari abagurano bwavyo, ivyo by'umugarizi no kugera mu biteye isoni n'ibindi byose, ngo abe rero ariko ubu unye mwagira imbabazi. Urabyumva? Ngo abe ariko nanone muha ukugororoka imibiri yanyu. Donc imibiri yanyu mwitandukanye no gukora ibyaha, ariko muhiye ibyo kugororoka. Mwirinde icyaha, murekane n'ibyaha, mureke akaboregwe, mureke iby'amatabi, mureke iby'ubusambanyi, mureke ibi byose by'ibyaha, ariko ngo imibiri yanyu muhiye ibyo kugororoka. Mureke akaboregwe, ariko mugende mu kugororoka. Urabyumva? Ngo muhe imibiri yanyu ibyo kugororoka, ngo kandi muba abagurano bako. Urabyumva? Kugira ngo mwezwe. Kugira rero ngo twezwe nuko turekana n'ivyaha, nuko turekana n'ivy'ubugararije, nuko turekana n'ivy'ibiteye isoni, nuko turekana n'ivy'ivyaha byose, ariko tukakora ivy'ukugororoka. Mu gukora ivy'ukugororoka rero niko twezwa, tugatandukanywa n'ivyaha, tugatandukanywa n'ivyaha. Rero iyo umuntu amaze gukizwa rero ategeza guheba ivy'ivyaha, akareka ibya kamere k'umubiri, akareka kuja mu byifuzo by'isi, ariko akiha Imana, akagira umwete wo kuba mu by'ukugororoka. Kuba mu by'ukugororoka rero icambere no kwifata neza, kwifata rufasoni, kugenda nk'umugororotsi nyene nk'uko bikwiriye umwana w'Imana, kwambara ishusho y'Imana nk'uko Kristo yatweretse akarorero. Uwo yarinze aganduka ku musaraba, ngo nta cyaha yigeze akora, yishwe nta cyaha yigeze, yaciye muri no saraheza ataciye mu cyaha, yatubereye akarorero. Ngo nukore tugire imitima nk'iya Kristo, tugende rero mu kugororoka, turekane n'ubugararije, twitwareke ivy'ubwami bw'ijuru, tube mu kusoma ijambo, tube mu gusenga, tube mu vy'ukugororoka, ariko turekane n'ivi vyaha.
tugere muri mwemu. Nuko rero ngo niho ukorera kwanyu kugira ikimaze. Iyo umuntu rero akiri mu byaha ntabwo aba ari uwejejwe, kandi kubugendera mu byaha bizana kandi urupfu, kuko ijambo ryavuze ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera. Iyo umaze kwezwa ugatandukana n'ibyaha ugakora ibyo kugororoka, wejejwe, uba muzima, kandi uri muzima uba uri kimazi cyiza cy'Imana, kandi ubuhimbara Imana, kandi ugororoka muri wowe. Niko gukomezwa. Erega iyo umuntu amaze kwezwa tuba turabera, ngo mwahamagariwe urumva kuba ihanga ryera, ngo mwamagariwe kuba ihanga ryera. Rero niyo mpamvu ni Bibiliya yitwa Bibiliya yera. Bibiliya yera, Bibiliya y'ubugororotsi, Bibiliya atari ibyaha. Iyi ni Bibiliya yera irimo ibyo kugororoka. Nimwasoma rero amajambo rero muzomenya ibyo kugororoka, muzomenya kwifata nk'umugororotsi, muzomenya kugenda nk'uko bikwiriye uwera. Haba muri uko kwera tugakorera Imana. Ugukorera Imana kwacu rero niko kugira iki? Niko kugwiza ishimwe ry'Imana, ngo twamagawe kuba abami n'abaheretswe, ngo tugwize ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu akwiye guhindura ingeso. Twari dogeje Pasika, cibutso cy'uwatugiriye imbabazi, cibutso cy'uwashesa amaraso kugira ngo tubashe gukizwa kandi no kwezwa no kuronka ubwo bushobozi bwa mwemu bwo kuturongora kugira ngo tugendere mu bugororotsi dushobozwa n'Imana. Nuko rero abihanye mwese mumaze guhabwa imbabazi, mwizera Kristo, mugendere mu kugororoka, murekane n'ibyaha. Hanyuma batarakizwa namwe naho murondere gukizwa, mwihane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Nuko rero Imana ibahezagire, ibashoboze muri byose, ibahe imbaraga n'inyota yo kugororoka. Imbizi z'Imana za mwemu zidudubize muri mwese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.